Bakunzi ba Igasha TV nongeye kubaha ikaze mu kiganiro twegera umuhinga. Uyu munsi nkaba nagendeye umuntu akora ibintu bitangaje kandi vyorosha ubuzima. Narirya turi mu buzima busigaye bumeze nk'ubugoye gato. N'umuntu akora imbabura zikoreshwa ubuhinga bwa none, kandi ku buryo ufise ntiwitinye. Karibu, hitwa Call Solution Group. Ku bakunzi ba Igasha TV twarabemereye ko ubuzima buzokwama bworoshe natwe. Nkuko nabibabwiye, nagendeye umushinga ntahe Réné. Réné, turakwakiriye kuri Igasha TV. Ego, murakoze. Ego, banzo twibwire widondore abakurikira Igasha TV. Ego, ndashimiye cyane Igasha TV kubona yatwiyumvira ikaza kutugendera. Ego, hanyuma je nitwa IRANKUNDA Réné, nkaba serukira ishirahamwe company yitwa Call Solution Group. Hanyuma tukaba dukora imbabura z'ubwoko butandukanye. Nkuko mwabibonye, hariho nk'abantu baba bapanze, turafise imbabura twabageneye. Hariho nk'abantu baba bafise aho baba bakaba iwabo, hariho imbabura tubakorera. Hakaba n'izindi mbabura zisanzwe z'amahera make mugabo zose ni electrique, zikoresha uburyo buke kandi zikaba uravye n'ubukomezi ziba zifise n'ubukomezi budasanzwe. Ego, Réné, none imbabura yawe uraza kutwereka ingene ikora n'ingene n'icirusha izindi? Ariko nari nganda kubaza mbega wavyiyumviriye gute? Umugambi wawe wavutse ryari? Watanguye gute? Jewe mu kuvyiyumvira, kera hariho imbabura yasanzwe bakora mugabo ntizari zikomeye cane uravye nk'urugero tugeze kubu. Zari zikozwe mu amatore nk'arya bakoramo imiryango, amaportail. Mugabo uravye tore nk'irya ku mucanwa ni ihera n'ingoga. Gihe kimwe ndicara ndiyumvira, caniyumvira icuma coba gikomeye gishobora kuresista cane ku kintu cerekeye urubeya, umuriro. Hanyuma maze kuciyumvira, nari niyumviriye cane amadiske y'imodoka, harya amadiske ya fre. Hanyuma ndagenda ndazigura, ndaza ndagirira ko ese hari mu mwaka, hari muri 2017. Hanyuma ndayiha abasudere barayisudira, baragira design nka kurya mwabibonye. Irapasa, tubona gitanguye gukora neza, ca ntangura kugirira marketing. Rero muri ico gihe ca mbandanya nameliora nkuko mwabibonye, nkaba ngeze ku rugero rushimishije cane. Ego. Mbega vyarakoroheye gutangura? Ego, ntivyoroshe mugabo umuntu arabikora kuko harya intango yamigoye. Hariho utuntu twinshi usanga umuntu agenda arameliora kuko uravye nk'ivyuma nakoramo guhera ico gihe, cane cane nk'amamoteur, kwaca uraba n'uburyo ngeze kubu, urabona ko hariho difference nini. Vyarangoye kuko ibikoresho nabironka bigoranye, nukuvuga nta buryo nari mfise. Ariko ubu onya ndamaze kugira connection n'abantu benshi batandukanye bashobora kuduhereza ibikoresho, tukaronka ibikoresho bigezweho kandi bishobora kuboneka naho yogira ikibazo kiboneka direct. Nkumva nari naguteguriye ikibazo co kukubaza ngo nizihe ntambamye uhura nazo muri uwo mugambi wawe, ariko ngira izambere wazitubwiye, ngira vyari ibikoresho. Ubu naho hoba harikira izindi ntambamye wowe ugihura nazo mu bikorwa vyawe? Ego, mu bikorwa urazi umuntu ntihigera bura intambamye mu kazi aba ariko arakora. Ziraboneka mugabo si nyinshi cane nk'uko ubwa mbere vyari bimeze. Ubu onya ibikoresho biratuzimba mugabo bikaboneka. Niyo ntambamye nyamukuru. Hanyuma ahasigaye turagerageza tukarondera amasoko, nabo dukorana amasoko abonetse tugakora. Hanini ntambamye nyamukuru nuko ibikoresho biba bizimvye mugabo turiyeranje tukabironka. Zwe n'amatube na parti ya tore
hamwe n'intoze n'iyi parti y'amadiske. Rero ndagenda nkagira nkayizana nkagura amadiske, maze kuyagura ndayazana nkayastoka nga, hanyuma ndafise abasudeur ca ndabahamagara bahagira design nk'uko muyibona. Bamaze kuyigira design nkaca nza nkashiramwo intuze izi moteur. Hanyuma ikintu naco iyi mbabura yanje yo birushije izindi nuko mu gihe nyinshi usanga bakoresha amatara gusa, ariko je nanje ubwanje murayibona haba amatara mu gihe hari amatara irakora, no mu gihe amatara adahari irashobora kubandanya ikora. Nkuko mubibona hariho iyi parti inya, mu gihe hari amatara ndacomeka muri prise. Mu gihe amatara nayo ataye ahari nca mblansha ko iyi power bank. Iyi power bank iri bien chargée irashobora gukora meme 3 jours uri kurateka. Hanyuma nuko niko imeze, ndaza nka connecta ku câble USB, maze kuyiconnecta ko ubona ko imbabura iciye yaka. Hanyuma urashobora kugira kwa ajusta, ukajusta mu kugabanya umuriro. Nk'ubu urayibona ko urubeya ruriko ruraza, ariko urashobora kugugara, ubona ko urubeya ruciye rugabanuka. Hanyuma urashobora kugira ukongeza ukagabanya, ko urabibona ingene urubeya rushobora kuduga rugasubira rukaduga kandi. Canke mu gihe nkajya utetse tuntu tworoshe wanka ko tuzigira, urashobora kuca uheza ukayugara gose. Nk'iyo uri kurateka umuceri urumva nk'umuceri, ku kantu hasi. Yego, canke uri kurakaranga ko bisaba umucanwa muke, canke mu gihe umuntu atetse nk'amata. Yego. Yego, hanyuma ikoreshwa incenga z'amakara. Yego, ni incenga z'amakara, canke hariho n'ibindi bintu zeye nk'abantu ba ruguru, nk'umuntu ayifise ruguru barashirako ibitiritiri. Ibitiritiri vy'ibigori. Yego, ibitiritiri vy'ibigori bakabimanyagura, hanyuma ugashirako ngaha, hanyuma ukasa kuya kwa amakara igateka. Hariho n'ibindi bintu babita ngo icangaraho bijya vy'imise, navyone barashirako bigateka. Bijya vy'imise vyo biranaramba cane ko biba bikomeye. Ivyo ntavyo wari bwambwire na jewe nibaza ko nzogenda ndatora ibitiritiri kuva uyu munsi. Yego. Naje ndi umwe ariko turi sous-forme ya association, turi kumwe n'abandi. Nije nashoboye kubaserukira abo dukorana, ariko turashika nko ku bantu bashika ku 8. Tukagira abona n'abamambre tuba turi dukorana, tukagira n'abatekinisiye bafundi bashika kuri 4. Nukuvuga muri ico gihe hari igihe dushobora tukaronka marché nyinshi. Muri ico gihe kuba dufise abafundi bakwiye. Yego. Hanyuma abafundi turagenda tukagura ibikoresho, tuba tubibahereza, tumaze kubibahereza bakaca bagira ama design, tukaca akaba ariho n'abafundi bandi baje kuzitwara bakazidepoza mu mamenage, ku buryo umukiriya ashobora kuyironka imworoheye. Kandi no mu gihe aramutse habaye kagorane, umukozi aba ari hafi mu mwanya muto itarenza nk'iminota 5, ku buryo aba yasubiye guteka. Yego, nuko. Yego, kandi n'abajene bose bakiri n'abajene bagikerebutse, kandi bo ngaha mu gisagara bazi ibintu bigezweho. Imbabura akora sizijya zonyene mwabonye, hariho n'izindi yababwiye yubakira ko bivanye n'aho uba, ushobora kuba iwawe udategekanya kwimuka vuba. Umva hariho izakorera abantu bagipanze nka twebwe, hariho n'izakorera n'abantu bamaze kwiyestara zubatse neza, nazo nyene turaza kuzibereka. Meme bientôt no mu bubare tugashobora kuronka canke mu maresitora, ugashobora gukora ku buryo ushobora guteka ko ivyo kurya, ushobora guserva nk'abantu bashika ku 200 ari imbabura imwe. Byose ndaza kubibereka. Yego. Murabona ngizi zimwe z'abashitse aho mwiyestara ushobora kubakira iwanyu bivanye n'izo mushaka ingene zingana, kugira ngo mufise ingene zingana.
René, ni igiki wohanura abajene bacitinya bagitinya gutangura bafise amatara menshi atandukanye ariko bakagira ubwoba bw'ingene batangura kuko ndabona ko nawe uracari muto cane urumva ikintu nohanura abajene bagenzanje nuko ntibotinya ikintu cose uziza kumva ko ushoboye hanyuma ukarinda ugashiramwo budget muri iyo projet yawe ugiye gukora kandi ukaciyumvamo kumva ko ico gishobora guteza imbere hanyuma ukarondera n'abantu bagufasha ukabasigurira umugambi bagakora nkuko natwe turakora twarondeye abantu badufasha tukarondera amasoko tukagisigura ikintu kiba kimeze. Iyo uriko uravuga ngo gushiramo umutahe budget baba bumva umenga ni ibintu binini bisaba uburyo bunini n'iryaba atari banga wewe woba watanguje budget ingana gute umutahe ungana gute? Umutahe no natangura ico gihe sindawibuka neza mugabo wari umutahe mutoyi cyane wari umutahe mutoyi hanyuma kuko umuntu ariko arakora ijyanyunga ronka niko agenda arongereza umutahe hanyuma akagura n'ibikoresho bikwiye. None wewe nk'umugambi wawe uwuravye uyu munsi ugaca ugerageza guprojecta muri kazoza ubona nko mu myaka nk'itanu uzogeze he? Ego mu myaka 5 ndabona ko nzoba ngeze kure kuko ndiko ndaraba guhera 2017 aho natanguriye gushika n'ubu ndabona ho ko nzoba maze kugira nka triple yaho ngeze. Ego ko ndafise muri avenir ndaza kubereka hariho ibikiri muri etude nk'abantu nk'ibintu vyo commande ikintu mu kabari kigateba cyane amafiriti canke iki tuzoba twamaze kwagura tukagenda mu bubare tugashiraho izo mbabura zinyaruka nkuko mwabibonye ku buryo umuntu ashaka kumuhereza ikintu higishushe meme tuho turarondera n'ingene dushaka gukoresha amagaze mugabo tukabikora donc localement tukabikorera muhira aho atabintu vya nk'amabombo nashaka guturika tukazestarira mu mpome. Ego navyo ne biri muri etude vuba muzobibona tuzoheza tubibereke zobahamagara tubibereke nyene bimeze. Okay, mbega abifuza imbabura yawe boyikura he? Nk'abantu bifuza imbabura barashobora kuza aho dukorera ni mu Ngagara muri quartier 3 iruhande y'isengero ya Saint Joseph canke bagashobora kuduhamagara hariho nimero nza gusigako ndaza gutanga carte de visite turayandika hasi. Ego muraza kuzibona hanyuma muzibahereze n'abazoshobora kuraba igasha TV bazoshobora kuheza batore iyo ntunze iyo nimero vyoroshe. Ego nibaza ko abadukurikira sinibaza ko hari uzoba gicanisha amakara mu misiza enda yo haranazimvye hajya umufuko w'amakara ubu nibaza yuko umufuko w'amakara ubu uri hagati ya 35-40 urumva umufuko w'amakara nk'abantu nibaza ko mu kwezi bashobora gukoresha imifuko 2 uravye imifuko 2 ni hagati ya 70 na 80 ariko ukoresheje izimbabura biranyaruka cane gose kandi bigakoresha n'uburyo buke. Incenga umufuko w'incenga umenga ni 15000. Ego ni hagati ya 10000 na 15000 urumva naho vyogenda gute naho naho ukoresha imifuko 2 naho ukoresha imifuko 2 ntushobora urumva ko hariho difference nini vraiment. Ego urumva ko abantu mushaka gusevinga cane muri iki gihe ubuzima bwazimvye karibu muri Core Solution Group. Ego nazo bakira neza cyane gose naje yafashe neza urabona ko na ya regime natanguye yampaye amazi. Ego cyane atweretse ingene imbabura ikora ashobora gushaka power bank ariko singo hariho nakandi kantu abantu benshi batazi kandi kuri technology dufise uyu munsi ngahi wacu nibaza ko benshi bafite ama laptop. Basigure n'ingene laptop ushobora kuyiconnecta kuri irya mbabura ikabandanya ikora. Urumva ukuntu bimeze nko muri dépannage murazi ivyuma ko bidasezerana hari igihe amatara ashobora kugira gusanga haje umuriro mwinshi donc irya chargeur ugasanga yahiye hariho ukuntu dushobora kugira ni cable USB duconnectako hanyuma ukayiconnecta kuri iyi poro bisanzwe nk'uko hanyuma umaze kuyiconnecta ko ukaca uyiroriye hamwe na yambabura ukabona ko hariho continuité y'umuyaga nkuba
hanyuma ugaheza ukadetekta iyo pane vyorosha ata vya bindi vy'ukurinda gusambura hirya no hino ugasanga biroroshe pane uyitora facilement par rapport y'igihe bandi barinda kubomagura bakagirana yego hanyuma ikindi naco ntibitinye abantu ba ruguru nk'abantu baba ruguru hoho biroroshe cyane uburyo wabuzimbutse par rapport yo ngaha mu gisagara hariho ibicenga biba byasigaye mu mafuru y'amakara hajya kiya gihe urashobora kugenda ukabwira umuntu uti nyegeraniriza ubinzanire kubera amakara turamenyereye ko menshi bayajana i Bujumbura mu bisagara ariko hari ufise iryambabura usanga ubuzima bworoshe cyane ku buryo utoshobora kwiyumvira ati umufuko w'amakara udashobora kumenya niba ari umufuko w'amakara ushobora kuwugezeko nk'abantu ba ruguru bivyoroshe hoho naho yoba ari hamwe ruguru hatagira amatara agenda akagura iyi power bank amaze kugura iyi power bank ndamushira kuri cable USB ica akora aca afata akayiroriya n'iyi poro uku amaze kuyiroriya ngaha aca acomeka kuri Imbabura yiwe Imbabura ni direct nka power bank nk'iyi power bank urana ko ifise 10 mAh hanyuma iyi 10 mAh iri bien chargé arashobora guteka meme 3 jours agafata nkajya mu ijoro akagenda nimba ari nko kumubanyi akagenda agacomeka akacamara izindi 3 jours akikarakoresha yego hariho n'ubundi buryo busanzwe ama power bank usanga yifitiye panneau solaire agashobora gutereka hajya hanze ariko arateka kuzuba ikabandanya isharja kandi akabandanya ateka kuri kwanya yego mwavyumvise na cane ko hari igihe umuyaga nk'ubugorana muri iki gihugu urumva ko ntimuze mutinye Imbabura urashobora kuyikoresha ufise umuyaga nkuba utawufise ikoresha uburyo buke hanyuma uyikoreshereza aho ushakiye hose waba uri mu gisagara canke mu ntara za ruguru Réné telefone yo yama yuguruye nta na rimwe je ndamurondera ndamubura n'umuriro wa mama nkoresha Imbabura yankoreye kandi iramaze umwaka urenga umwaka urarenga ikora neza ari akantu nshaka kumubaza ndamutelefona acanyitaba acanyishura canka akaza muhira kabiraba urumva arazi no gufata neza abakiriya biwe cyane umukiriya n'umukwe mu kirundi ariko babivuga kandi urura navyo bariza hari ababivuga ku munwa gusa urakoze cyane Réné hanyuma igasha TV izobandanyiza kuraba bishasha ugumutuzanira murakoze cyane turabashimiye karibu kandi n'ahandi hose muze murabagendera yego nkuko mubikora nzogerageza yego ndiko ndaraba ko ahantu abajene n'abandi bose bari ngaha mu commentaire muze murambwira mundangira nabo nshobora kuja kubarabira ivyo bakora kugira ndabibashikirize hanyuma mubimenye kubera ubu nibaza ko ibibazo byinshi dufise mu buzima hariho ibirengeye gucana Imbabura donc hashobora kuboneka Imbabura itworohereza ubuzima nibaza ko twosevinga izo energy kugira tugwane n'ibindi bibazo by'ubuzima bikomeye bakunzi ba Igasha TV n'abandi bose mudukurikirana uyu munsi murakoze cyane naringiye ndababwire yuko mu minsi iza tubafitiye n'ibindi byinshi tuzogendera n'abandi bantu benshi mubandanye mudukurikira mudushigikira mu kugira like share commentaire ni j'aime partager na s'abonner subscribe ego hanyuma musangiza ibiganiro byacu abandi murabona ko nk'ivyo twigiye ngaha si ibintu byo kwigumiza ko mwenyene mwaba mwikunze